reka mbanze ndababwire ibintu menga ntimubona, ariko mwege ntabwo mubona ko Dede imeze nk'umurozi. Dede n'umurozi gusa yaranabahumye amaso. Umurozi kuntakora mu kuza kwica ahera kubiwe, ahera kubiwe kandi nta nubwo ahagarikiraho, kuko uko agenda akora ibirozi byiwe buri mwaka canke buri gihe amezi runaka bagenda bamusaba igitambo, kandi yakwica abandi yareka hari amezi ashaka gutanga mubi wabo. Niko na Dede imeze. Mwe mubona yica mubona yica abo mumbonera kure bararira, mu basirikare bararira, mu bapolisi bararira, bagutumye kwica abantu runaka, uhejeje kubica nawe baca bakwica kugira utazotanga amakuru. Ariko wagira uravuga ati intwaro zishaka guhinduka. Sorry, internet iriko ikwegana, ukumva abantu bararara bakuvuga ngo uri kuvuga Dede nabi, ariko mwe mubiravye murabona iri gucagura mu kwica. So uyikorera iramwica, so uyitayikorera iramwica, sabari mu nzego irica, ariko uwo bitarashikira umenga ntabibona. Ni nk'umurozi, kuko umurozi imbere yuko yica abandi abanza guhera kubiwe akaguma arica. Ejo mama we ngo yapfuye, ibyo atiwe. Haca umwaka ngo papa we yakurikiye, ibyo atiwe. Haca igihe tuzifura yiwe yapfuye, ibyo bikagenda. Haca igihe umugore wiwe yapfuye, akazana uwundi nyuma y'umwaka ati wa mugore yapfuye. Abantu ntibibaze kuki uyu muntu aguma arabura abantu bya hato na hato, kera bitamubagaho. Ntiwibaze impamvu. Na Dede nuko abari kuyikorera bararira. Ejo uzawumva ngo imbonera kure runaka yishwe, ejo uzawumva ngo umuntu runaka muba bakorera bari ndani kabisa. Nyimba baramusize ahantu mu butegetsi runaka, hakaza uwundi amusumbye ubutegetsi canke amafaranga, ati jewe nyicira uyu muntu ntituvuga rumwe, hari ibintu tutahurijeko, baba bamwishe. Nyimba wahora witonesha muri Dede hagati, hakaza umuntu hakagira ikintu mudahurira ko gitoya gusa, ntibaraba ngo warabakoreye, ntibaraba ngo witonesha kuri bo, baba bakwisha. Nyimba witonesha ngo ufisa abiwanyu ngo bari imbere muri Dede bafise ibiti bikomeye, iyo bagufashe nta ukuzaminira. Umwe wese ntirumve ko banzaminira hamwe ibyo bamuhora bahave bavuga ngo nande ndabirimwo. Umwe wese akaba ntirumve ko umuntu bashobora gutwara se wiwe abona ati kandi ari mu nzego, ati novuga nanje bohava banyica, mugasazira muri ntibanyice kandi bari guhonya bawe. Sendede FDD nta nshuti igira, nta muryango igira, cyo kimwe n'umurozi. Abanyagihugu mwese mumbwire ninde Sendede FDD itaragera ko bo bari umwe kwijana, itaratwara uwiwabo, itaricira biwabo, itaranyuruza biwabo, ni bangahe? Kwa abantu mve yindi migambwe yose barayishe, bose baja mu mugambwe umwe, ariko nubundi akaruta kandi kaguguma kakamira. Chagifiki nini kikubonye nikivuga ngo twese turi ifi, kiba kikurokeje, kiba kikuriye. Abantu bo mu Burundi turi gusumvya ubwenge n'ibikoko za monkey, iza inguge, izi nkende ziyegeranije. Nta muntu nta gikoko kiza kuzitwara umuntu, kuzitwara inkende. Zikoranira kuri ca gikoko zikakijya zikakirumagura kugeza cirutse. Ariko twega abarundi twakozwe muntu uzeye mu ntama. Intama bayitwara umwana ibona ntitabaza, intama bayitwara umwe mu muryango ntivuga, yubwayo ntivuga, umva ivuga ati kibe intama. Abarundi ngo twaremwe mu ntama. Intama ntisaganya, nta kivuga. Byo bintu si byiza. Dusumba imbwebwe zikunda ziri mu ishamba, ziri amfisi, ariko zigendera hamwe. Ariko iyo intambwe ije nguje gukuramwo kamwe ziragwana mpaka zishindwa, kenshi ziratsinda zagwaniye mwene wabo. Ariko twebwe wapi
umuntu atwagwa mubona, abantu barica bakagezaho barengera mubona, bakagutwara umwana ngo ntiwovuga nawe bokwica, bakaza bagatwara sa wawe ubona ngo nawe wovuga bokwica, bakaza bakagutwara umugore ubona ngo ntuvuga nawe bokwica, umuryango wose ukaguhera kunumye, kandi si wowe wenyene n'igihugu cyose. Kandi ngaho umwe wese ninarize wundi ninarize gute waminuje, hakaza umuntu atize n'uwa 10 akaba ari kuguhonya kw'abantu kano rubona. Abarundi muriye kubera iki muri gusumbwa n'ibikoko? Ko ibikoko bigwaniranira ariko mwebwe wape? Gute ibikoko bigwaniranira ariko mwebwe ari ntirumveko? Kandi wanka kugwanira mwene wanyu, wanka kugwanira so bagiye kumwica, akanga kugwanira umuhungu wawe bagiye kumwica, akanga kugwanira umugore wawe bagiye kumwica ngo nawe bokwica, ariko niba barangiza nawe baraza bakwice. Murabona amaherezo yo kunumara yahe? Abarundi je mutera nishavu ukaza wumva ngo mubirekera Imana izovyikorera ryari kuvuvutse nabo wasanze wumvise ko Imana iva mu ijuru ikaza gutabara umuntu yatirutse ryari umuntu yatigwaniriye. Imana iragutabara kuko wahagurutse ukagwana, ntabwo wabona umuntu aje kukwica ngo utagize zose ngo Imana iraza kumufata ukuboko. Wapi? Shaka guhaguruka ukiruka canke ukagwana, watsinda ugatsindwa ugatsindwa. Ngo reka sangwa Imana izobahana ryari? Wowe ubwo ngo ndabakurira induru mu matwi aho mubere ibijuju mwabarundi mwe. Computer ni yawe, telefone ni yawe, Facebook ni yawe, iyo umuntu ari kugutera induru umwumviririza iki ko ari bwo bujuju? Ndababwire ntababesha, je nta muntu azanukira kuri telefone yanje mfise mu maboko nkagutega amatwi kantuka. Kiretse ari je ndi kukubwira nabi mpita nkukata, nta mwanya mfise ukunesha umutwe. We nawe ndi kuri Facebook gwanje niberete na munzi wanje ngo ndeka kukumena amatwi. Yuri gusokoringa ugira ukuraba utuntu ico utabonye uhiturengana ucumviririza ikinyimba kigumena amatwi urahita. So umunsi umwe haba hari ikiganiro cavuga kubyo amagara meza ho mu Burundi, catangura saa 2. Rero kenshi kuko bavuga kubyo amagara meza bakaza bacishamwe n'ibintu bya kolera, amacinya, gucibwamwo, bakaza rero babwira ati muze mugira uko ubundi muntu ari manura arahamagara ngo agira atange igitekerezo saa 2 z'ijoro, ngo ico kiganiro ngo muze mureka kugitanga saa 2 z'ijoro, ngo saa 2 z'ijoro tuba turi kujya tuba turi ku meza. Baramwishiye bati iyo radio si yawe. None se iradio yawe ifise umurongo umwe? Nifise imirongo myinshi, ninafise n'amaburo. Nimba uzi ko ikiganiro cacu cyo gucibwamwo kivuga gucibwamwo kurinya neza, kwituma neza, ukabuze ko gitangura saa 2 kikaba gitangurana n'amasaha yawe yo kujya, uze uca ku wundi murongo uri kuvuga vyiza, cyangwa ufate radio yawe ubanze yizimye muheze gufungura ubone kugurura, cyangwa ca kiganiro kirekeki nyene kuramwo. Radio ni yawe ni wewe uyifise kubera ko umviriza ikiganiro cyo gucibwamwo uri kujya, mugira radio ari yawe wari kubanza no kunayizimya. Mugihe radio ari yawe wari guhindura no kuwundi murongo bari kuvuga ivy'Imana, bari kuvuga ivyo kujya neza. Si mubere ibijuju tukurindira mu matwi, ni telefone yawe uri kunyumviririza kuhindura urabe vyiza ivyo ukunze. Zimya telefone yawe uyibike ndeke kukumena amatwi. Rero mwege mutsumbwa n'intama, ntabwo umuntu mu Burundi umuntu wese ari kwicigwa wiwe. Ndabizi nyimba utari cigwa umwana wawe, umaze kwicigwa mubyara wawe, umaze kwicigwa umwe mu muryango, canke bamwe baramaze guhunga bariko barabahiga. Kuko Dede ntabwo iri kwica umututsi wenyene, Dede ntabwo iri kwica uwo batavuga rumwe wenyene, ntabwo bari kwica ubutari mu mugambwe wabo, bica bose n'ababakorera. Abasirikare bamari kunyuruzwa ngaho ni benshi. Hapfa kuba hari umuntu, hapfa kuba gusa hari umuntu mwavuganye nabi akagenda akakurega akantu. Hapfa hari umuntu akantu mwapfuye mw'iyi minsi n'umugore atagishaka kubana n'umugabo, asigaye akamuhururiza abapolisi akamubetera ibintu, umugabo baranyuruje mugisha. Sema makuru yawe ni mbega
ubwo bwe bya dede bazakunyuruza nawe none bageni ikana no ntacyo baba bavuze bese baba bazwi bageni bagwemera mivumo kunyuruza ntacyo babwira naka gakobwa kitwa Karaline nyimba ni Karaline kariya kaziriki karazi nico gapfungiwe kariya gakobwa kamwe kanyuruzwa bivanye n'ivy'imiryango by'abana ntiyari bwavyare ivy'abana ntiyazi niyo biva ubu ntawe utungara kwita nkaratariho yaziziki yaravuga yaranazwe umwe yanyuruzwa mu mwaka uheze umwe yanyuruzwa muri Eurostate niko abana yagiye iyo muzantuze biba bigoye none kumwe wese anyuruzwa n'ubuzwi n'ubutazwi n'uwo ntacyo yakoze amaherezo naya mbo nyene kunyuruza abanyuruza nyene baranyuruza urumva ni kunyuruza umuntu azira ubusa none wagira ngo abantu banyuruzwa bose baba bafise icyo bazira abanyuruzwa bazira ubusa yaba abantu banyuruzwa baba bazira ibyo bakoze nta muntu aba yidoga niyo mpamvu buri muntu wese yohagurutse agasemerera buri muntu utakavuga kuko nimba umuntu yogakoze amakosa mu bindi bihugu umuntu arafatwa agapfungwa akaburanishwa umva bajya utarashikirwa umenga nibisanzwe kuko niho rero tubereye ibijuju uhora wumva n'aba batavuga canke bavuga rimwe rimwe iyo banyururijwe babona baca bavuga kuko baca babona ati kuba bya bintu byo kunyuruza birabaho none se inzu y'umubanyi wawe inzu y'umubanyi wawe ihiye ubu uzi ko ujya muriro uza guca werekeza he iyo umubanyi uza wibaza ujya muriro kuzimira hajya ntabwo ushika iwawe inzu y'umubanyi iriko irasha ushaka kuzimya uvuga uti mu kanya umuriro urataruka utarukire n'iwanje ikintu cyo kunyuruza abantu mu Burundi kuko ubwatsi busha bwerekeza inzu umuriro usha werekeza yahasigaye ubwatsi none kubera iki abarundi bameze nk'intama wadazoba ntirumve ko batebe bisange baheze hari akantu numvise perezida yavuze ngo zigoye gukamburura iyo wahamburuye inkwi zikanka ngo zihambure no kubazokurambara ngo ugenda ukwega kamwe kamwe zirateba zigahera nabafashe kubera zangu bazitekeye rimwe byo hava bimenye iboneka nabi bagashaka kizoza turakwega rumwe turuvuna dukwega rumwe turucana dutebe zihere bukebuke bakaba abarundi babizi umwe wese ntirumbeko ibihugu byose bifise abantu abanyagihugu batinya vyamama ngwana ntize Burundi burimwo ugasanga abantu baranyuruzwa ntagire uvuga icyo ugasanga nabo baranyurujwe wawe nawe ntagire abavuga kubera gutinya mugabo umuntu aje kunyuruza umuntu niyo wogomba ukamwivuna nibaza ko atangorane ibyo nibaza ko nta muntu uvuga ngo ugize amafuti ikosa rikomeye ahubwo ni kunyurizwa umuntu ni kunyurizwa umuntu kanuma kandi yari umuntu wawe gire yanyurujwe cyese atanyurujwe ibyo birumvikana umuntu wawe aranyurujwe uranumye none ubuzi ko hazokurikira iki ejo nanjye aribyo nariko ndabaza uba wibaza ko ejo nahazobara kuri abantu baranyuruzwa cyane kandi ibi mbere ntibiba bikwiye kurwanywa n'abantu bavuga ngo ntibavuga rumwe n'ubutegetsi kubera kuko abantu banyuruzwa usanga ari abari mu bya politike abantu basanga ntibabirimo amatongo bapfa by'imiryango ubu basanga barapfuye kubera ko ababanyuruza basigaye babaha misiyo bakavuga ati je umuntu duhuza ngomba umunyururize umwice dosihere je rero wowe uratekereza bakamunyuruza ukibaza ngo biraheze ejo nabakanyuruza wewe kuko nawe uri cyupfa n'umuntu ereka ntuburi cyupfa uyu mugabo turi umugore n'umugabo sivyo hari ibyo turabanye hari ibyo tudahurije ko umugore acagenda agatanga igitubabaje ku bategetsi hari ati mu munyururize atitaye no ku bana babyaranye bana ni iki
nibaza ko hari amadosiye menshi y'abagabo, hariho n'abagabo benshi bamaze kwicwa kandi batangiwe n'abagore. Ndamaze kumenya dosiye zishika nka 4 z'abagore, bamwe ntibarapfa, abandi barahunze, abandi barabica nyene. Umuntu mupfuye itongo agaca agenda agatanga amafaranga hariya ati mumunyicire, kandi perereza bana ngo abantu bo ku Rwanda kuko umunyagihugu uzanzwe ntiwobishobora, ni gipolisi, ni leta. Wowe ugatanga aho ukararama ngo ibyo ntibikuraba kuko utari umuntu. Nivyo kunyuruza ushaka wovuga banyuruje umuntu kuko nawe urashikirwa fendo fe byase bikunze. Nubwicanyi bumeze nka acide. Hariho acide baho umuntu aha abantu kagenda yica buke kugeza wa muntu canke babantu barangije. Nkuko bavuze ngo kuza barakokora kamwe kamwe. None nyimba mu kwezi bashobora kunyuruza abantu bashitse 70. Nibaza mu umuntu ataranyururizwa umubanyi mukaze ni tuvuge data wanje umaze kunyururizwa abantu ntaco basana ca hafi. Ibi bintu mu kwesa afise umubiri niyo kabaya bifukirana. Umuntu wese ko yabyawe yavukanye ntiyo kabaya bifukirana. Shishirumvikana. Abantu hamira ibintu by'amakosa ariko ntabwo ari uko bahana. Niyo nashira hano n'upfu ariko bakagenda bagafata umuntu ntune bakamutwara neza hanyuma ikagira bakamunyobya mugaragara. Abantu bose bamenye azizi yakoze ibyaha runaka ashaka kunyongwa bakamunyonga kumugaragara. Ati ibintu byo nakarasohoka mu Burundi buri muntu wese avuga ati nubwo nsohose simenya ko ndi butahe. Iyi ni ntambara yindi. Ndasohose ariko simenya ko ndi butahe. Si imodoka iza kungonga sisanganya nza kugira. Umuntu arashima tate nakena natasha ari gihe atarara. Iyi ni ntambara iri mu gihugu none kuko abantu batayibona. Ni ntambara iri mu gihugu. Abantu ntibari kuyibona. Abagore babo bazokwisanga basigaye bonyene kuko igitigiri cyinshi kiri kugenda nica abagabo. Abagabo barafa ku bwinshi. Ubundi se n'abagore barapfa kuko giye kuraba nubwo atari cyane batogwiziga nabo nyine. N'abagore barapfa ariko abagabo bari ku rwego rwo hejuru kuko ngo mwijoro rimwe iperereza usanga rinyururije nk'abantu nk'icumi cyari rimwe mwijoro rimwe. Ha mu ntara rwose. Zambonera kureza kumva muri commentaire kugira ngo toka kandi nabo abi babo barabanyurutse ngo toka ngo wanyi igihugu ariko bamunyuruje ngo Dani ngo ntabariza ngo banyuruje ngo umuntu wanje cyo gutabaza nta kundi none ko ari bagiye kubisasira indapfa cyo gutabaza. Naho rero igihugu cyacu kibereye umwe wese avuga ati kazima ari nako mengo urupfu rw'undi ntacyo rubabwiye, urupfu rw'ububanyi ntacyo rubabwiye, umengo bobo nta mubiri bafise. Uri kuvuga umwege muri kuvuga aba bantu mamanda mwebwe nimwe nkozi z'ibibi mudashaka ko abantu bapfa buri munsi. Manavugira abantu bapfuye bagize nabi. Ubwo rugore rwa Burundi oya mbo kwa Burundi burya no kunyuruza abantu biratandukanye. Nawe bakunyururije umuntu wovuga ibi si kwa Burundi, nawe bishitse bakakunyuruza umuntu wobabara kuko barabanyuruza kandi bamwe bakazira imigambwe ibyumviro byabo, abandi bakazira amafaranga, abandi bakazira amatongo. Ngo kwa Burundi twavuze tubusangaho umuntu yanga Burundi gute, umuntu yanga igihugu gute, ahubwo abanki igihugu n'abashaka guhonya abanyagihugu bakirimwo.
abari kuri abanyagihugu bari kirimo nibo banki Burundi umuntu yanka Burundi gute none se ibi kuba ntibabibona bibu n'umwasi bigakoranira hamwe bigakoranira ku gikoko kije kubanyaga umuntu umwe abantu bose kuko abantu turi kurusha ubwenge n'ibikoko kandi nabo bari kubibona so ntabavuga ngo yakoreye umugambwe neza wapi bogiye baraza kubategetsi bagiye bitwa abandi bapfungwa kandi bari batonye ku gihugu ariko Bunyoni nta nakarorero yabahaye kweri keza nta nakarorero yabahaye keza abandi bagiye bitwa umuntu waza ngabo dukomeye n'abandi bari mu nzira